yemwe abantu munkurikirana mudacumura simbona n'impamvu mukibereho mwisi iyi message bashikire nimwigire kwibanira n'Imana kuko hano mwisi hari abantu bagifise ibibagora jewe ndiko ndabashikiza kino kiganiro nk'umutumire ndafise ibingora mugabo abantu ntibari bakwiye kuba mu bantu kuko nibiveje kuva utangura gukizwa ubusambanyi bwaranse kuguherako uzoca usambana gushika ku nzamba nshuti yanje uri kurankurikirana akajambo agumye kagaruka wewe nyene uriyizi ku bintu bijanye n'icaha ni ukwiye kwisuzuma ni wamara kwimenya biroroha kwivura biroroha kuronka umuti. VYUKAA TV. Shalom shalom ndabaramukije aho muherereye hose bakunzi ba VYUKAA TV nizere ko mumeze neza natwe tumeze neza cyane gose nkuko mubibona twabazaniye umutumire adasanzwe kuko ni n'ubwa mbere ashitse kuri VYUKAA TV. Imbere yuko twinjira mu idonido ry'ikiganiro nashaka ndamusabe aramutse bariko baradukurikirana abibwira amazina yiwe yongera ababwire n'ibyo asanzwe akora mu buzima bwiwe bwa misi yose. Kaze. Shalom shalom ku bakunzi ba VYUKAA TV. Sanzwe nitwa Ndayikeje Aimable. Nagira ubuntu bwo kwisanga kwino televiziyo ndi umupapa w'abana batatu n'umugore umwe nkaba nsanzwe nikorera utwanje mu businessman ariko kandi nkongera nkaba umukozi w'Imana mu ishengero mwarimwe mu ishengero riri mu kino gisagara ca Bujumbura bitwa TGM. Ego murakoze nkuko mwumvise yitwa Ndayikeje Aimable asanzwe ari umukozi w'Imana mu ishengero rimwe riri ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Twari dufise ibibazo bitandukanye twashaka kumubaza aho dushaka adufashe kwishura ku bibazo bimwe bimwe. Ikibazo twari dufise ni ikintu kijanye n'icaha kubera iki mu mashengero amwamwe batigisha icaha. Imbere yuko uza kwishura ico kibazo nashaka ubanze ufashe abariko baradukurikirana icaha niki. Bo murakoze mbanze numva nohera hano ukuri ngire mvuge nukuri kwiwanje ariko kumatanye n'ubumenyi maze kugerako bwa Bibiliya kuko iyo abantu bakora ibiganiro baba bibaza yuko ukuri kwabo ari ukuri kw'abantu bose. Tuzoze turongerako kano kantu kavuga ngo nukunda bitahura bimatanye nivyo nasomye canke nigishijwe canke no gutahura kwanje ntidufate ukuri kwacu ngo duhave tukugira ukuri kwa benshi. Mu majambo make iyo bavuze icaha nico kintu cose ukora ushobora kugikora ari ucikoreye ko canke ukorera mugenzi wawe canke ukorera habona canke nahatabona kibi kigukura mu kwemerwa n'Imana. Ego sinzi uvuze ngo ni ikintu kigukura kwemerwa n'Imana n'abantu. Rero icaha ushobora kugikorera Imana cyangwa ukagikorera abantu. Hari ivyaha navuze ngo hari ivyaha wikorako wewe reka ntanga akarorero nk'ubu ukoze masturbation ukwisambanya ni icaha wewe nyene wikoreyeko. Nk'ubu ugiye kudodobereza umuntu ni icaha wakoreye ku muntu. Nk'ubu Imana hariho ibintu yabujije ugaca ubikora ukabirengako ni icaha ukoze imbere y'Imana. Hariho rero icaha gikushobora gukorwa ku Mana ku bantu canke wewe nyene ukacikorera. Ego none icaha caje gute? Camyeho canke hari gihe caje ku isi? Ego urashobora gufasha bariko baradukurikirana. Bo imbere yuko mvuga icaha kirafise amadimension menshi nuko gusa abantu batabitahura. Reka nifashisha ijambo ry'Imana. Nukuvuga hari ubwoko bushika nibaza ko ari ikiganiro kiza kuba nitukigire kirekire. Reka mvuga ubwoko butatu bw'ivyaha. Ego abantu benshi ntibazi ko hari ubwoko butandukanye bw'ivyaha. Kugira tuvuga iyo ntidushaka kuvuga ikintu caje ryari tutinjemo indani. Nukuvuga hariho ivyo bitwa ibigabitanye. Hari ivyo bitwa ibicumuro. Hari ivyo rero bitwa ivyaha. Ibigabitanyo ibicumuro ivyaha. Abantu bapfa kubifatanya bakibaza ngo vya bintu ngo byose ngo ni bimwe. Oya reka twisunga ijambo ry'Imana. Kumbure ngo ndaza gutahurwa kw'ibindi ko ndavuga kuko abarundi ntibamenya ko bakoze ibigabitanye
canke bakoze ibicumuro ibicumuro cye bakoze ivyaha gusa ivyo byose biri mu kintu bitwa icyaha. Reka tugende hariya mu Kuvayo 34 ku murongo waho w'indwi. Kuvayo 34 ku murongo waho w'indwi haravuga ngo namangirira imbabazi nguhoraho yamagirira imbabazi abantu ibihumbi n'ibihumbi mparira ibigabitanyo. Uhoraho ahora aharira ibigabitanyo ako nakambera aka kabiri n'ibicumuro n'ivyaha. Sinzi ko muriko murabitahura. Naho nogeza ngaho urumva ko uhoraho hari ibindi bintu aharira abantu batazi ko ari ivyaha. Rero nshatse kubwira hari ingezo nyinshi ariko reka tuvuge ingezo zitatu z'ivyaha. Ni ikintu kicangloba ivyaha mugabo biri mu madimensi atandukanye. Duha itandukaniro hagati ibicumuro n'ibigabitanyo. Reka dusubire dusome ijambo ry'Imana kandi kuko ndakunda ko ibintu abantu bubakira ku ijambo ry'Imana. Reka tuje hariya mu Barewi. Abarewi 6 ku murongo waho wa 2 havuga ngo ati nihagira umuntu akora icyaha uravyumva akancumura ko je uhoraho akagunga mugenzi we mu byo yamubikije canke kungwati yamugwatirije canke mu byo yambuye canke akanyaga mugenzi we agahahaza. Iyo bavuze icyaha ni icyaha wakoreye uhoraho. Icyaha nico wakoreye uhoraho wacume ku Mana. Imana hari ibintu yihanije runaka wewe uraje urabirengako. Ubwo n'urugezo rwa mbere rw'ivyaha. Iyo tuvuze rero ibigabitanyo Abisirayeli ni ubwoko Imana yakunze nivyo mugabo bwakora ibintu byinshi. Iyo bavuze ngo we ngo wagabitanije mu biki ngo umuntu yagabitanije mu biki. Iyo umuntu ariko aragabitanya muntu journaliste uriko uradusangiza ijambo umuntu hajya agabitanya ku bantu. Hari umuntu usanga adodobereza abantu uravyumva. Hari umuntu usanga yuzuye inzigo. Ivyo nivyo bitwa ibigabitanya. Iyo tuvuze ibicumuro navyo nyene ni vya bindi wikorako mugo navyo nyine ashobora kubikora ku bantu. Ibicumuro iyo uvuze navuze ibicumuro iyo wicumuye ko nigihe masturbation ibindi byinshi akura ashobora no gucumura ku muntu. Tuzama ngo nuko ingomba bari nagucumuyeko twahanye rendezvous ntiwayitaba uwo muntu bumukoreye igicumuro. Ariko ivyo byose mvuze vyangoroba ikintu bitwa icyaha. Basi ni nko kuvuga ngo hariho inzoka. Inzoka mu nzoka harimo imamba, harimo incira, harimo incagwatsi, harimo ibihoma. Byose ni inzoka ariko zitandukanije ubwoko. Murakoze. None watubwiye ko ari ibigabitanyo ibicumuro bya none ico cyaha caje gute? Reka rero tuduge ku ijambo tumaze kumenya ivyo bintu vyari byo. Umuntu wa mbere yatanguye kuzana ikintu bitwa icyaha. Sebashe ndamwita umuntu kuko si umuntu. Ni umuntu wa mbere yatangiye kuzana icyaha bitwa ubugarariji. Abantu benshi bazi ko ari Adamu na Eva ba mbere bacumuye. Sibo bantu ba mbere batangiye gucumura. Ubudasoma Bibiliya umuntu wa mbere yatangiye kuzana icyaha cy'umugararizo ni umuntu bitwa Satani. Bituma korogwa mu ijuru. Na uvuze Satani haraho nkunda kumva muri biravuga ngo Rusuferi Satani. None Satani na Rusuferi baratandukanye cyane. Imana yaremye Rusuferi yacitse Satani amaze kuzana umugararizo mu ijuru. Imana Rusuferi iri kiramuraba yabona umumarayika w'umuco, yabona umumarayika ameze nka cya kinyenyeri nkuko muri Ezekiel habivuga. No kuvuga ngo abantu bakwiye gutandukana na Rusuferi. Ntutinye kwita umwana wawe Rusuferi ni izina ryiza hari n'abavyitwa. Imana yaremye Rusuferi mugabo amaze gucumura amara gukora icyaha cyo kugarariza niho Imana yamukoroye. Si Imana yamukoroye. Bibiliya bitomora neza ko ari Mikael yamukoroye. Abantu barakunda kuvyitiranya ngo Imana ikiramukorora. Ni umumarayika w'Imana ajejwe ivy'umutekano yamukoroye. Muheje kutubwira nimba ntoba ndababesheye ko icyaha cyazanywe na Satani biciye mu kugarariza. Yego. None icyaha
coba kihari kirahari mu isi canke kimaze kuzanwa mu isi Imana yahisemo kugikuraho yowe yaragikuyeho canke kirahari? Murakoze cyane. Ujya mugwanizi Satani amaze gucumura yarakorowe, amaze gukorogwa ajana impiga avuga ati iki gisata aha banjanye ntegezwa kurondera bazonkurikira. Yego. Ibi sinzohanwa jenyene. Niho duca tubona makuru ya Adamu na Eva. Imana ibashira mu itongo. Irabihanikiriza ko igiti kiri hagati mu itongo batare kuriwe kugifungura. Satani kubera ko yarazi misiyo ko nawe yakorowe azize icaha, aca agerageza gukorompa abantu ba mbere Imana yarema aciye kuri Eva mugabo yitiza ishusho y'inzoka. Arabwira Eva ati Imana yarabahenze. Tihajya burya yarabonye ko mwomenya mwofungura kijya cyamwe muca mumenya byo kumenya ikibi n'iciza ngo kandi muca mugira ubwenge nk'ubw'Imana. Mu yandi majambo Satani ariko arinjiza icaha mu bantu. Ubwa mbere niwe yagikoze. Rero mu bantu cinjire kuri Adamu acayosha abantu. Haca haba rero urukwegwetane gwa bya bicumuro, ibigabitanyo, ivyaha gushikaho Adamu yananiwe. Imana itegura kuzana Adamu wa kabiri atazopfa ananiwe. Imana yahise yiyumvira umugambi ukomeye ku mwana w'umuntu kugira izizane Adamu wa kabiri atazonanirwa kubijanye n'icaha. Rero umuwambajije ngo none icaha carinjiye mu bantu gice kuri Adamu na Eva naho nogeza. None tugitangura ikiganiro navuze ati ibibazo byose bigamije kwishura iki kibazo ngo kubera iki mu mashengero amwe batigisha icaha. None we wibaza ko ari kubera iki batigisha icaha kandi kihari kugira bagikure mu bantu? Mbega ho icaha kugira kive mu bantu ko wumva Satani yacinjiye mu bantu bogikura mu bantu gute? Urakoze cyane Yves, umbajije ikibazo gikomeye ngo kubera iki ngo mu mashengero amwe bigisha icaha ukamenga andi mashengero ntibariko barigisha icaha. Jewe experience ntonya mfise mu mwanya muto maze ndiko ndakorera Imana ngire mvuge experience yanje. Natangwe ati je ibyo nza kuvuga niko kuri kwanje. Muga kufatiye ku ijambo ry'Imana. Ku ijambo ry'Imana naho ngejeje gutaha. Paulo ni bavuga ati ngo nkiri umwana aravuga Rwanda. Nako ndaza kukagaruka. Yes. Rero uko kuri uko mutubwiye nizere ko kutubwira ukuri ko hejuru ko abantu bakuze. Sinovuga ngo nuko hejuru nukuri ku ijambo ry'Imana maze kugeza ko gutahura. Amen. Nukuvuga nasanze abo bantu bose barabikora. Nta shengero na rimwe ritigisha icaha. Ariko babikora ugutandukanye. Reka ndagwe nk'akarorero. Hariho ishengero usanga kuva itariki ya mbere y'umwaka kuri bonani kugera ku yindi tariki yindi bonani azozinduka mu gatondo abwiye ko muhiye mugire mushe uhoraho agira abaturire ababwira ububi bw'Imana kugira mutinye mwihane. Ayo mashengero usanga abantu ukwihana no gutinya icaha ntibagitinye kubera bategerezwa kugitinya, bagitinye kuko bagize ubwoba bw'ibyo wariko arababwira ubutumwa yababwiye ko barindiriwe n'umuriro Imana igiri bakarange turayazi ariko abatera ubwoba niko babikora. Aho niyo uhindukiye ntiwahindukiye kubera hari urukundo rwa Yesu Kristo, wahindukiye ko watewe ubwoba. Ariko nama navuze ikintu kimwe, umuntu wese agiheba ivyaha kubera ko bamuteye ubwoba aracari umwana. Ntaje waruhere vuga ngo Paulo avuga ngo kera niyumvira Rwanda. Bibiri vuga ngo uko umuntu yiyumvira ni kwari. Burya hajya Paulo avuze ko yiyumvira Rwanda, hajya yarashatse kuvuga ngo kuva narahura na kino cyaha mugo mu nyuma ndagera aho ndakirengera. Hano hantu yavuze ngo ndifuza gukora iciza ikibi kikantanga imbere. Yari amatanguro ya Paulo ngo umva naho yimvira Rwanda mu nyuma yaravuye arakura rero aratahura. Nama navuze kano kana umuntu nihana ivyaha kuko babimubwiye. Umuntu amaze gukura yihana ivyaha batarabimubwiye. Bishatse kuvuga ngo ntuzorindire kuja mu ishengero kugira wihana ivyaha. Ukiri mu nzu yawe imbere yuko uja hera ukuze utegezwa kugenda watunganije. Bivuze ngo kugira rero nihana ivyaha sivyo bategerezwa kumbwira. Mu yandi majambo ngo ni mwisuzume nitwe twiyizi. Ntibakwiye kuburinda kubikubwira. None wiyizi. Ukuvuga rero mu masengero ntibavyigisha. Siko navuze. Navuze ko hari ababikora uko. Reka nduge ku muco ugira kabiri. Hari undi muco wigisha urukundo rwa Yesu Kristo.
ukerekana uko Yesu Kristo akunda icyaremwe, uwo yaremye, uwo yabambiwe. Bibiri ivuga ngo kuko atabonye yuko kungana n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ngo muga aramanuka araganduka no gushika ku rupfu. Ego. Yesu si umwagazi si impene, yaratanze amaraso yiwe kugira duharigwe ibyaha. Rero hari abandi bigisha ubwo rukundo berekana igikorwa yakoze ku musaraba. Nabonye umenga nivyo bintu bituma abantu ahubwo baheba ibyaha, kuko ntitumusubiza ku musaraba. Oya, kuko urenze ngaho hari abandi baca bavuga ngo urumva ngo byose ngo twarabihariwe, byose biciye muri Yesu Kristo, ibyakozwe n'ibizokogwa. Ubwo bamwe nibaca baprofitira aho nyene ngo Imana yadukunda, nubwo twokora ibyaha, nubwo twobesha, nubwo twosambana, Imana ntishobora guhana umwana wayo. Ati Imana iradukunda n'urukundo. Wa mwidege Imana ikintu cyonye nikora naho uba wewe wanduye, ikiri ku ntebe y'imbabazi iguma ishaka kukwiyegereza, kuko umwana wayo yatanze ni uw'agaciro. Mugo nabwiye ati ivyo bintu bizoba expire. Ego. Ivyo bintu bizoba expire. Ni ukuvuga ngo harabakunda kuvuga ngo yatwishura imyenda yose, reka kano kantu genda kavuge uko ndagatahura. Wewe mumenyesha makuru, nk'ubu wewe nsanze ufise amadeni, niko bakunda gutanga ako karorero, nkaca ndayakwishurira, nta burenganzira ufise bwo gusubira kuza gufata yandi madeni, kuko nturishuwa ko nzohava ndakwishurira ayo yandi uzofata. Rero baca bavuga ngo urumva ngo yarabihejeje, ni bon, ni sawa, niko mubitahura. Yahejeje, hari ibyo byarabaye, ico n'igikorwa cyaheze. Hari ikindi gikorwa usabwa inyuma yo kwishurirwa ideni. Yatwishurira ibyaha byo muri kubu n'ivyakazoza. Oya, ibyo twakoze tutarabaho, kuko twese ngo tukani cyacu nyanduruko. Jewe suko ndavyumva. Hama nibwo warakoze uhari, nibyo uzokora kumbure muri kazoza. Mukozi w'Imana, je navuze ko uko ndavyumva, natanze n'akarorero k'ideni. Wagize ideni ndari kwishuriye. Nta burenganzira ufise bwo kucubandanya uja mu madeni, kuko nturishuwa ko nzobandanya ndakwishurira. Sinzi ko abantu uhatahura. Niko ndakumva. Turafise kuvyukuri ivyo yatwishuriye aragashimagiza. Mu yandi majambo be abikwishurira ryari, utangura nka page nshasha ryari, kuko uvuze nk'ubu uye ni garanti. Ni ukuvuga nk'ubu ikintu citwa imbabazi kibitse muri banki. Wewe iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, akurungika muri banki y'amaraso ya Yesu Kristo, ukayakira akakoza ibyaha. Usomye mu ijambo ry'Imana ivuga ngo nguyu umwagazi w'intama w'Imana akura ibyaha by'abari mw'isi. Ni ukuvuga ni ikintu adeprasa. Mbere uwo murongo nari ngomba ndakubaza ko muri Yohana igice ca mbere ku karongo ka 29 aravuga ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukuraho icaca bari mw'isi. None nagira Yesu yakuyeho icaha nyene aragikuraho nyene. Nagenda kubwire ngo gute twoguma dusaba imbabazi kandi Yesu yaragikuye. Je nibaza ko sinzi ko ari ugutahura, ntavyo nzi iyo nyigisho ndayikunda, mpora ndayumva. Ndiko ndabaza kugira nyene ndayikunda, mpora ndayumva. Mugo je ndiko mvuga ukuri numva. Kandi burya ukuri kuriko kumva mu mutima niko kwitsa. Ndumva ngo ntiyatanzwe kugira mbandanye ndamusubiza ku musaraba, niko ndabitahura. Ntabwo yanyishuriye iyo myenda yose kugira mbandanye ndamushira mu ideni, ahubwo ico ni gikorwa yakoze kizima gikuru gisumba ibindi bikorwa byose. Byasaba ko ngendera mu kugororoka, kubera iki tuguma ku matanguriro. Yesu arahejeje kugucungura, none kugumaho nta ntambwe wotera yo guheba bimwe ugatera imbere, ukava kumwe Pawulo avuga ko yumvira gwana ukaja mu by'abakutse. Reka ndakwereka akarorero. Turavyara abana, je ndafise abana, hariho ibyaha nakora ndi umwana ntagikora no munsi, ubukora ibindi by'abakuze. Basi hariho bimwe narenganye. No mu buzima bw'umukristo wategerezwa kurengana bimwe, ugatanga bati kinaragishoboye. None ga mumenyesha makuru, wewe usanga kuva utangura gukizwa ubusambanyi bwaranse kuguherako. Uzoca usambana gushika ku nzamba. Birashoboka ugasanga abantu nubwo buzima bwabo bakayesagarutse. Reka ndagusomera cyamo cy'umunara ngo mbaye. Reka ndagusomere mukozi w'Imana. Ndakunda kwishimikiza ijambo ry'Imana. Gatuje mu Banyefeso 5:24. Naho bino bintu abantu bakunda kwiremesha
reka twumve uko ijambo ry'Imana rivuga. 27 havuga ngo naho twosubira hejuru gatonya 26 ngo ageze. Reka dusubire 25. Bagabo mukunda abagore banyu menga byari ibintu bariko babwira abagabo. Nkuko Kristo nawe yakunze ishengero. Kristo hari ukuntu yakunze ishengero akagigura. 26 ngo ageze. Ngo Kristo ishengero ryiwe ritezwa ko bari gera kuko nawe arera. Reka nama natanze akarorero. Cubona nko mwijuru hagiye abasambanyi gusa. Ijuru ryuhoraho ryo kwama harimo kuri 11 hariho kuri 5 kuri 5 ahejeje kugeza ndindira gatonya aryogesheje amazi n'ijambo 27 niho nashaka gushika nashatse duhere hejuru ugira abantu batahura ivyo ndiko ndavuga ngo agishire ari shengero rifise ubwiza akantu nshaka kugira ridafise amarabaga ego canke injebejebe canke ikintu cyose gisa gityo ariko ngo ribigera ridafise agasembwa ngire mvuga utuntu dutatu ngire mvuga ikintu bitwa amarabaga amarabaga ni nko gutora uruhome bahejeje gusiga kw'ibintu vyera rusa neza ugacugenda ugakora mu vyondo ugakorako intoki zose urwo ruhome ni uruhome mugabo rufise ibitashi ayo n'amarabaga iyo hageze rero kunjebejebe n'amatashe yashirwa kuri rwa ruhome uri kuratabona mugo yegeye avuga ati rwa ruhome hari umuntu yakoze je ko kweri hari umuntu yitsiseko iyo tuvuze rero agasembwa ni atome agasembwa n'akantu kadashobora kuboneshwa n'amaso iryo niryo shengero Kristo ashaka none ga my friend wocu uvuga ko Kristo azoshikirizwa ishengero by'abantu birigwa mw'ivyo bintu vy'ivyaha ibicumuro ibigabitanye twategerezwa gukura tukarengeraho hama wabiguyemwo kuko birashika naje ndabivuga ndafise ibyo nkigwana navyo nabajya abakozi b'Imana mubona bakomeye biriko baratubwira badukangurira kwihana kwiyeza nabo nyene uwoja kubaraba ntiyobura ivyo atora bagitunganya imbere yuko tuvuga ngaho watubwiye abantu watubwiye imicibire y'amashengero bamwe bahisemwe ngo guhera itariki imwe yo kwa mbere gushitsa indi tariki 31 yo ku 12 batera abantu ubwoba babwira icaha ntimusambane ntimubeshe nabandi nabo ngo bahisemwe kubwira abo barongoye canke ishengero urukundo rw'Imana none inzira nziza niye muri zo zibiri canke zose zishikana hano haye none uteye umuntu ubwoba agaheba ibintu yahora bikora ubundi nawe akavuga urukundo rw'Imana agaheba ibintu yahora bikora none je numvume ngo byose ni sawa reka je nshinga intahe yanje ngufi kuko izo doctrine zose naraziciyemo naraciye ahantu misi yose kwa Mungu baza nakarago ngo dufukane ngo mwiyeze twihane kwiyeza no kwihana biratandukanye kwiyeza ni mu byumba by'amasengesho bashira ku rukarabiro ahantu umuntu aba yacunze abantu nta winjira atamubwiye ivyo yakoze none we nawe bayabibwiye ndi ako icyo yo bindi topic reka tugume mu mwino rero ijambo rikavuga ni mwihane naraja gufukama nkafunagira nkarira ndagenda kubwiza ukuri ntashe nyuma y'iminota 30 cyakintu nabampeje kukigwako ni kuvuga uwo oye nta mpinduka iba yabaye nta mpinduka yambako je ndiko ndivuga kuko icyansunitse kuja gufukama naba numvise umuriro naba numvise ati mukanya ndaranduka ndatera imbere njamwo no mwiyo doctrine igira kabiri ariyo ngire mvugeko reka ndaguha karorero nuko abantu batabizi abantu babiri bagukoreye amakosa umuraje usumukubita amakofu uramuteye ubwo bambwa ati ejo usubiriye ni mu mpimba uwundi agaca gukorera kosuka cyumwe ati mwene wacu nabonye kari intege nke zagushikiye burya bino bintu bimpezagira iyo bihinduye ukabikora uko wibaza ko mwabo bantu babiri uwagufashije gukira rinde ibintu birimo inguvu cyane birimo mengo umuntu wamufatiye ku gakanu n'ibintu birimo urukundo kuko na Kristo kugira tumuronke ni ikintu cyasunitswe n'urukundo Imana ikunda abantu ego rero jewe mwizo nzira zibiri nimba we uri mwiyo nzira y'iterabwoba ikagufasha mugenzi komeza mugo mbona bitaramba hama nimba uri mu nzira ya kabiri yo kuvuga urukundo nico Kristo yakoze tukavuga ivyama mwemu yama
nivyo tuvuga ivyo yanka tukavuga ivyo yama ko tureje kukubwira ivyo yanka tukakubwira ivyo yama ugaca utangura kwama ivyo mwe muyera yama nagenda kubwiza ukuri niyo nzira irashe mugo we nimburi mu yindi nzira twari tuvuze ngaha ku ruhande bikaba bigukorera kuko Imana yahamagaye abantu gutandukanye no kubwira ati sunika bibandanye bigukorera rero sindi hano ngo ntangire ntore nginzira ngo yokorohera umuntu runaka ni kimwe mperuka kuvuga ko abantu bakeneye gupoperaniriza abantu mu mashengeri wabo kariho hari ukuri ariko ukuri kuri hose no kuvuga rero hose kiravugwa muga kikavugwa mu buryo butandukanye ntibibeshe rero ntibibeshe ngo hariya ngo ntibavuga icyaha reka ntubapomemo kukivuga nk'uko ukivuga ko ntimwahamagawe kumwe kandi na wewe uvuga urukundo ntubapomemo bajya abantu ko bategeza guca babandanya bavuga urukundo barafise inzira babikominikamwo uhinduka agahinduka mwo gusa nuko gusa jeco nanka ntemeye iterabwoba ubutumwa bw'iterabwoba umuntu arashobora guhinduka utamuteye ubwoba kuko wanavuze yuko ngo ni wisuzumwe niwe wizi mpaka barinde kukubwira niwe wizi no nico cyaha wewe ucihana ko barinze kubwira ko Imana mukanya havi guca amaguru mugabo hari ikintu waroheje kutubwira utubwira ati ngo nubu hari utwo nawe usanga ukiri kuranigana natwo nitwese abari mwisi none oya nje rero we niwe wivuge nkuko batanga uvuga ati je ukwizera kwiwanje aho ngeza mu gutaho kandi bibiri bitoma ko twese twacumye twashikira bwiza bw'Imana bavuga yuko badacumura badakora icaha abo nta nico ndabavugako nibaje mwijura ahubwo babane n'Imana bafashe shaka ufashe bajya abantu bavuga ko badakora icaha kandi nawe mutumireje kutubwira ko hari ivyo kinigana rega je ni rya jambo ry'Imana navuga bibiri vuga ngo bose bavuze bose ntibahise bavuga ngo abanyakamenge ngabo mu Kirundo ni bose bose baracumwe ntibashikira ubwiza bw'Imana nta muntu numwe boja guhiga igikombe aho ngarutse ku nkuru y'abana ba Yakobo bagiye kwa Yosefu acashiramo igikombe nta muntu numwe bagiye guhiga igikombe c'icaha muri we batogitora nta numwe sinemeranya n'abantu bavuga ko badacumura yemwe abantu munkurikirana mudacumura simbona n'impamvu mukibereho mwisi iyi message bashikire nimwigire kwibanira n'Imana kuko hano mwisi hari abantu bagifise ibibagora jewe ndiko ndabashikiza kino kiganiro nk'umutumire ndafise ibingora mugabo abantu ntibari bakwiye kuba mu bantu kuko nibivejuru hari akantu wavuze turiko turangiza ikiganiro cacu yuko hariho aho wigeze kuba uri naho urubu aho ari ubwa mbere yuko barabwira abantu kwiyeza kwitunganya none aho urubu naho bavuga urukundo rw'Imana kandi niho novuga kuri kurafashwa gusumba kuko ho ntiwumva ubihebana ubwoba none wumva aho habiri ko hatandukanye umuntu yo muhamagara kugirana jewe ahondi igituma ko yoza aho uherereye akava hari abavuga baterana amavideo yanje kubasanzwe bankurikirana barabizi jewe simpamagara abantu kuza aho mwishengero ndimwo ko je sindi umukokayi w'Imana hama urusengero nsengamo ngira wo bahamagara aho uri kugira ndabahamagara mukuri kwijambo ry'Imana niko mvuga kuko wewe uri kuravuga ukuri mugaba ahondi ni mu nyubakwa ni muri community ni mwishengero runaka ahondi rero siho ntegezwa kubahamagarira ko uravye ishengero ry'iwacu aho nsenga niripima ni kilometero sinorikoranirizamwe abarundi bose mugabo twirabiye mu cirore twahawe cijambo ry'Imana jewe aho ndi nigishijwe yuko sinihani cyaha barinze kukimbwira ni nkoresha rya jambo ry'Imana vuga ngo nisuzume kuko niyizi ahubwo bataraza kumbwira kugira nuzure n'Imana nshika mwishengero nahejeje kwiyiza nitunganije sinza kurindira rero ko hari n'umwungere ngo ndamushavutse ndiyizi ibyo nagendemwe mwiyondwi nimba ari minsi 2 nimba ari minsi 3 ndiyizi nca ngenda nkatunganya yego umutumire wacu atubwiye amajambo akomeye ko dukwiye kwama twitunganya kandi tuzi umunsi n'isaha ntunarindire ko na pastor arinda kuza ahubwo wewe ubwawe wenyene urazi ko wacumuye urazi ko utakoze neza hama bajya nawe bavuga yuko badacumura ngo nibaje mwijura aho badacumura bakiri ku isi ngo baracari mu bibazo byo gucumura kugabitanya gukora ivyaha rero nashaka mutumire
ugira ikintu ubwiye nk'abariko baradukurikirana ego kuko ikiganiro cyacu gisa n'icarangiye ego mu kurangiza rero nize ubuganga bwo mwisi reka nsubiremo neza naragiriye ubuntu budasanzwe bwo kwiga igice gitonya kuko ubuganga ni bunini ego bwa kaminuza mu kiganga iyi wacu mu kiganga ikintu cya mbere kidufasha kuvura abantu bagakira nuko tubanza kumenya indwara bagwara igihe cyose utamenya indwara umurwayi wawe agwaye umuvura ibitari byo nshuti yanjye uri kurankurikirana akajambo twagumye kagaruka wewe nyene uriyizi ku bintu bijanye n'icyaha ni ukwiye kwisuzuma ni wamara kwimenya biroroha kwivura biroroha kuronka umuti canke kutumbera umuganga ari we Yesu Kristo kuko niwe muntu wa mbere wenyene ashobora kuvura neza ibijanye n'imitima n'ivy'ivyaha bigahera kuko nagenda kubwire ngo ikintu cyonyene point de secours niko no yitwa ni mpwemu yera Bibiri ivuga ngo uwo mpwemu ngazobamenyesha ukuri azobamenyesha n'ivy'ivyaha mpwemu wenyene nimba umufise uwo bitwa mutima mweranda tushaka kuvuga mpwemu yera bene wacu bamwe ntibabitawe ufise mutima mweranda iyo wakosheje arakubwiye ati mwana w'umuntu reka kwiremesha hari bituzuye mwana w'umuntu naho ubandanye ukwegerako munsi wubakiye ku musenyi reka gukomantaza umutima rero nagenda kuvuga ngo umwigisha w'ukuri kubijanye n'icyaha si pastor kuko nawe nyene mpwemu yarayo mutumbereza kw'intoke zine agasanga afise ivyo yotunganya kuko bavuga ngo iyo tunze urutoki umuntu runaka zitatu ziba ziko zirakora nanje ziriko zirandera umuntu wenye nashobora kuza akakumvisha mu mutima igihe umufise ukamwemerera iby'icaka bikumvisha mudahendanye kuko ucumura ari hari ni mpwemu yera kandi abona n'ibyinyegeje pastor ashaka kuvuga bike muri byinshi hama mu kurangiza nuko ivyaha tuguma tubona ari ubusambanyi ishengero rya Kristo hari ubugunge hari inzigo hari ibintu by'ubwoko mu mubiri wa Kristo tuvyihane kuko je ndiko ndabashikiza kino kiganiro no babwira ngo ndazi imisi mazi mugo sinzi iyo nsigaje nawe uri kurankurikirana uzi yumaze ushobora no kukiraba kino kiganiro ku mugoroba havurangiza rero tuguma twiteguriye inzamba yo ku muntu mu kurindira inzamba ya rusange tukirinde ko Yesu Kristo aje tuze turiyeza igikorwa cyo kwezwa tatezwa kuba igikorwa cy'umwanya ku mwanya naho bitugora kuko woguma wibaza ngo sinasambanye mugo mu mutima wagize inzigo wipfuje ibya mwene so ibyaha dukora ni by'ubwoko bwinshi rero nshuti yanje mu kurangiza twame twezwa nayo ubundi abadacumura bobo ntacyo no bavuga ko mwakoze kuntumira Imana ibahezagira ego hama namwe mwakoze kutwitaba nize ko n'ikindi gihe tubatumiye muzoza ego tuzoza ariko ikiganiro abazokiraba nakoresheje ukuri kw'ijambo ry'Imana amaze kugerako nkoreshwa na conviction numva mpwemu yera anyemeza mu mutima wanje ushobora kuba bitahura ukundi ntirubugwango nawe urashobora kudusangiza iyo experience yawe sindi wa muntu avuga ngo ivyo yavuze niko kuri abantu bakwiye gufata cyane ariko namanciye bugufi cyane kwigira ku bandi mu gihe nomenye ibindi kwa bino bintu twako turavuga Imana ibahezagiye ego turabashimiye ego nizere ko abakunzi ba VYUKAA TV mubandanya mugugwa neza aho muherereye ikiganiro cyacu kirangire ngaha tuzosubira ikindi gihe mubandanye kugira subscribe na partage kugira benshi bashoboka gukurikirana kino kiganiro shalom VYUKAA TV